Barundi kazi aho muherereye mwese mu mpande zine z'isi eka n'abanyumva mwese bamva runo rurimi nkoresha rw'ikirundi mwese aho muri kw'isi yose ndabaramukije amahoro atangwa n'umuremyi n'ijuru n'isi. Ku mazina nitwa Bigirimana Nikora, nsanzwe narahiriye kuba umwami mukuru no kuba umuhereji mukuru, hanyuma kandi ciyongeraho kandi ndi umuhanuzi. Kandi uno munsi ni itariki imwe y'ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2026. Ibintu mugango ndababwire ni ivy'Imana yampishuriye ku itariki 28 z'ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2026. Hari ku munsi wa gatandatu. Uno munsi ku itariki imwe ni ku munsi wa Mungu. Nari mvuye ku kazi mu nyuma numva afise inyota yo gusenga. Mu nyuma mfata ako kanya ndaja gusenga kuko numva atakintu nari gukora ntabanje gusenga. Mu nyuma ndasenga ndaheza kandi ndasenga numva ndabikunze. Mu nyuma rero mpejeje naciye ninjira mwiyerekwa. Imana itangura kumpishurira ibintu. Bantu mwe muriko muranyumviriza, ntabwo nari sinziriye hamwe umuntu yava ngo yarosa. Ivyo biheje bihora binshikira. Uno munsi rero nagiye mwiyerekwa guhera isaa 4 zo kumutaga, vyagiye guhagarara saa 3 zo mwijoro. Neretswe ibintu vyinshi cane gose, cyane nahishuriwe ibintu vyinshi cane gose. Nivyo sinobivuga vyose ngo ndabirangize, ngomba ndabacire ku mayange bimwe bimwe ivy'Imana yantumye kugira ngo ndababwire, kubera n'ubuhanuzi bwinshi cane gose. Ubuhanuzi bwa mbere buraba umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye. N'ubuhanuzi bubiri budasa kandi bwose buramwerekeye. Hanyuma ubuhanuzi bwa mbere ndika ndabivugire hamwe buraba Evariste Ndayishimiye, ni bubiri n'abakuru b'amadini nabo nyene ni bubiri. Hanyuma najewe nyene ndiko ndavuga buno buhanuzi Bigirimana Nikora, najewe nyene ni bubiri ubuhanuzi bunyerekeye. Mu nyuma ubuhanuzi bwa kabiri hakurikira abasirikare b'igihugu cy'u Burundi, nabo nyene ubuhanuzi bwabo ni bubiri. Mu nyuma hacakurikira intuzeye abarundi bose, ubuhanuzi bwabo canke n'igihugu ni butatu. Mu nyuma hakacakurikira ubuhanuzi butatu kandi ni nomero igira gatatu nyene. Hanyuma inomero igira kane ni intuzeye ndaza kuvuga ubuhanuzi bw'abantu bari hanze, abo ndo kwita aba diaspora. Hanyuma ubuhanuzi bugira gatanu ndavuga ku mahanga gato, ubuhanuzi bukeyi. Hanyuma ubugira gatandatu ndaza gusigura ibibazo bibiri bambagije. Nza gusigura ibibazo bitatu, bibiri nivyo bambagije, hanyuma ikibazo kimwe nticabagijwe jewe, mugabo Imana yambwiye ko ari je ndacishura. Nuko murakoze. Ngomba ntangure rero kubera nza kuvuga harimwo ibintu, ubwo buhanuzi bugabuyemwo kabiri. Harimwo ibintu biteye ubwoba n'ibindi binezereye cyane gose. Niko Imana yabintumye ndabibabwira uko nyene. Ubwa mbere ni ku mukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Maze kumuhanurira inshuro nyinshi, Imana yamuntumyeko. N'ubu kandi muze kunkundira audio muyimuhereze ayumvirize, kandi nza kurungikana n'ibindi bintu vyinshi
mubishoboye muze kuvyumviriza vyose ivyo bintu ndaza kubibahereza muvyumviriza kandi nabwo n'ubuhanuzi kandi butabu sije nabuvuze mugabo nuko nanje nabwumvirije nyabuhanuzi ndabushingira intahe burimwo ukuri urumva burimwo ukuri kandi ivyo bahanuye nibigiye kuba kandi n'ubu nanje Imana yantumye ngo nze ncire urubanza abantu kandi mukuru w'ica nza kubanza nza guca urubanza nagiye nogenda gwicire nagiyewe sinikuramwo mwumvise ko nagiye mfise ivyo wanje bibiri uravyumva bo rero ikintu ca mbere Imana yantumye kuri perezida w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yahanuriwe ngo incuro nyinshi abwirwa ubuhanuzi incuro nyinshi arabisuzugura ubu Imana yantumye yuko n'ubuhanuzi bwa nyuma Imana yantumye yuko nimba yifuza ubuzima canke ubugingo bwiwe ko buba burabaho nuko yotanga imihoho acumva buno buhanuzi atakindi yiriwe arabaza mu nyuma akaca ashikiriza igihugu kandi naho nyene Imana yanyankiye ntagishikiriza abasendefdede dufate ngo atanze igihugu mu nyuma ngo abasendefdede barakiriye Imana yabwiye yuko muri sendefdede nta muntu n'umwe mufise yoshobora gutwara igihugu cy'u Burundi ntivyokunda urumva acumva buno buhanuzi ace atanga igihugu aho Imana yambwiye yuko araza kubandanya abaho Imana iraza kumubabarira bitagenze gutyo arahwera nta kibuza mwanyumvise bitagenze gutyo adatanze igihugu Evariste Ndayishimiye arapfa nta kibuza ubu buhanuzi bwo gupfa abusangiye n'abakuru b'amadini Imana yantumye imbwira iti mbambe ngo ndababwire nti n'ubuhanuzi bugira kabiri kuri Evariste urumva ngo barivye baranyaga barica abo rero Imana yambwiye yuko abarundi hageze yuko bava mu mvuto baboshwe harageze yuko abarundi baronka kwidegemvya ivyo vyari bikibwirwa Evariste umukuru w'igihugu kandi abasize abantu mu buja si perezida Evariste Ndayishimiye n'umugambwe CNDD-FDD wiwe wonyene gusa oya Imana yongeye isura kuntuma no ku bakuru b'amadini nabo nyene ngo nabo kandi bahagarika ivyo barimwo vyihuse bitagenze gutyo nabo nyene urupfu bararusangiye na Evariste Ndayishimiye ngo Imana yabatumye kugira ngo bababungere babantu none ngo intama Imana yabaragije baziriye ibinure ngo abantu babaze mu mvuto ngo babagize abacakara babo Imana intuma yuko igihe kigeze cyuko abarundi babohoka bakava mu mvuto baboshwe ubwo nibwo buhanuzi natumwe kuri Evariste Ndayishimiye n'abakuru b'amadini bose atanumwe avuyemwo urumva mvuze amadini yose nta dini rigera ndaririmwo oya abakuru b'amadini bose atanumwe avuyemwo bitagenze gutyo Imana yambwiye iti ndababwire ngo umuheto babe ngo umwami ngo n'umuheto umwami ngo n'inkota vyo kubica ngo bidometse umuriro biriteguye urumva Imana ngo iriteguye bidometse n'umuriro urumva bizobica byongere bibaturire no kubaturira ivyo nivyo vyatumwe ku mukuru w'igihugu cy'u Burundi n'abantu zose n'abakuru Evariste Ndayishimiye n'abakuru b'amadini bose Imana ngo yiteguriye kwica ndasubiyemwo ndaza abarundi muratinya guhwera ngo Imana yiteguriye kwica abakora ibitagororotse bose atanumwe avuyemwo cyo ni ijambo ry'Imana mubisome aya majambo nkoresheje
ya Evariste n'ay'iwanje n'ivy'iwanje nubwo ntarabivuga n'ivyo vy'abapatiri n'iki mu bisome muri ntuzeye Zaburi y'indwi, hanyuma musome umurongo musome ivya Perezida Evariste Ndayishimiye na jewe mu bisome muhereye ku murongo wa 3 mugeze ku murongo wa 5. Aho bivuga kuko aho n'urubanza ruraza ko navuze yuko ari abagabo babiri bahagaze, Evariste Ndayishimiye na jewe, nanje ivyanje sinaheza kubivuga nanje ndagaruka ndaza kubivuga ivy'iwanje nanje. Hanyuma ivyuko Imana igiye kubica mu bisome muri Zaburi y'indwi ku murongo wa 13. Imana yiteguriye kwica abakora ibitagororotse bose, kandi imyampi irafoye n'inkota kandi bidometse umuriro. Ibyo ni ijambo ry'Imana nababwiye, sije navyanditse. Hanyuma ngomba mvuga ivy'iwanje nanje. Jewe nanje Imana yambwiye ndababwire yuko jewe muhora munyita yuko ntakomeye, yuko nasaze, ibintu mvuga ari vy'abantu batagira ubwenge. Nanje ngomba ndababwire, nimba narasaze mvuga ibintu vy'abantu batagira ubwenge, canke nkaba naratyogeje abantu, nkavuga ivy'Imana itantumye, nkatukana, nkavuga ibitagororotse, eka nkarenganya abantu, nimba naravuze yuko igihugu cibwa kikaba kitibwe, nimba naravuze yuko abantu ari ababeshi akaba atari ababeshi, nimba naravuze yuko abantu basize abantu mu ngoyi bakaba batasize abantu mu ngoyi, jewe nanje nzoba ndi umubeshi. Nanje nzoba ndi umubeshi, nzoba navuze ibitari ivyo, nzoba navuze ivy'Imana itantumye, nzoba naritumye. Nanje ubwanje Imana yabwiye ngo nze guca urubanza, sinzoba nkwiriye kuba kuri ino si. Imana izinyice insiribange mveho inkandagirire mu mukungugu, niko bigiye kugenda. Jewe nimba narakoze ivyo bintu, Imana ibikore gutyo, bibe bityo. Uwundi wari wese yakoze ivyo bintu, yarenganije, akiba, akakorera ibintu bitari ivyo, Imana igiye kumusiribanga, hanyuma mu nyuma imukandagirire mu mukungugu. Aya majambo ari muri Zaburi y'indwi uhereye umurongo wa 3 kugeza ku murongo wa 5. Aya majambo ni hari. Iri ni ijambo ry'Imana, sije navyanditse. Imana yambwiye nca urubanza uno munsi, ibintu ubuhanuzi ndiko ndavuga bwose ndiko ndaca urubanza, kandi mwitondere buno buhanuzi, ibintu birakomeye cyane gose kuko bije vyihuta cyane gose. Ubuhanuzi bugira kabiri, Imana yantumye ku basirikare. Imana yantumye ku basirikare, ubuhanuzi bubiri butandukanye. Bumwe n'ubw'intambara, ubundi n'ubw'ivyiza bigiye guhabwa igihugu cy'u Burundi. Kamere kubu bw'intambara. Imana yantumye mbwira abasirikare ngo mbega mw'abasirikare bo mu gihugu cy'u Burundi, ngo k'intambara ije yihusa, ngo none ngo mbega ngo muraza kugwanirira ngo uyu muperezida ngo yicishije inzara abarundi. Imana imbwira ndababwira ibikenye, irambwira yuko abarundi ngo batswe uburenganzira bwabo. N'ufise amafaranga adashobora kugura icyo yifuza. Akarorero, nta gitoro umuntu ashobora kuronka, nta mase umuntu ashobora kuronka. Eka noneho ubu leta nisigaye yafashije abanyagihugu, none niyo yiba abanyagihugu, yambura abanyagihugu utwabo
mu nyuma babagize abaja babo babagira abacakara babo. Ngo none isukari bayikeneye ni ku murongo, buri kintu icyo ari cyo cyose ni ku murongo. Umva tuvuze ku murongo babitangira ibiturire, batabitangiye ibiturire ntibigera babironka. Imana yabwiye iti none mbega muragiye kugwanirira abo bantu kugira ngo bagumize abarundi mu buja? Imana irantumira irambwira iti oya nimureke nimugezaho, kubera nubwo mwobikora nubwo mwobagwanirira ngo ntimuzigera mutsinda. Imana irambwira iti nimwabikora, murumviriza ubuhanuzi ku basirikare bw'igihugu cy'u Burundi, ngo mukagwanirira CNDD-FDD, igihano Imana ibarungikiye mwebwe iraza kubicisha inzara. Abasirikare ndabahanuriye mukumva intambara iratanguye, mu nyuma mukaja kugwanirira CNDD-FDD. Mwumvise ko ibibura ari byinshi cyane gose. Imana yambwiye yuko mwege nta kabuza Imana iraza kubicisha inzara, mwese kandi murapfa murahona. Aho yemwe ndabibabwije kandi ndabibabwije ukuri kandi birihuse, muraza gupfa muhone kandi muricwa n'inzara. Ubwo bwari ubuhanuzi bw'iwanyu. Mugabo Imana irambwira iti ndababwire, ni nk'uko Imana yambwiye kuri Perezida Evariste Ndayishimiye, ni ukuri agashira amaboko bo hejuru arababarirwa, mugabo akica amatwi nk'uko yamenyereye kwica amatwi arapfa nta kabuza. Abakuru b'amadini amashengero agiye kugagwa, ari nkamwe n'ibidadira ngo bazogomba kugwanira ngo ivy'amadini yabo niki niki, bose bazopfa bahone. Abo n'abakuru b'amadini bavyumve. Abasirikare mukidadira ngo mugiye kugwanira CNDD-FDD, mukagenda kugwanirira ngo abantu basize abantu mu buja, mwige namwe Imana yabwiye yuko iza kubicisha inzara. Mu nyuma Imana yongeye gusubira kumbwira iti mukaba mwifuza amahoro, mukaba mwifuza ko abarundi bava mu buja basizwemwo, mukaba mwifuza yuko ibintu ngo bigenda neza, mwebwe mwirabire hirya. Imana yambwiye yuko kuko nimwaja mw'iyo ntambara, iyo ntambara iraza kumara iminsi, iraza kumara amezi atari make, kandi iza kurangira mwese mupfuye. Mugabo mukaba mwifuza kurokoka, Imana yambwiye iti muze kwirabira hirya. Mu nyuma Imana yambwiye yuko iyo ntambara izocimara amasaha 4 izobirangiye. Mwanyumvise? Ndasubiramwo ati nimutita muri iyo ntambara, aho ndiko ndabwira abasirikare, murarokoka kandi intambara iza kumara amasaha 4 yonyene gusa izobirangiye. Mu nyuma rero abarundi babone kwinjira mu bwiza bw'igihugu ciza basezeraniwe. Aho ni ku basirikare. Ndacafise ubundi buhanuzi bwanyu. Abasirikare kandi murindire ubuhanuzi bwanyu, ndaza kubuvuga mu nyuma y'ubundi buhanuzi, kubera n'ubuhanuzi twamaze kwishika mu bwami bw'Imana. Reka mvuga ubw'abarundi bose kuko namwe murimwo, mu barundi bose namwe murimwo. Ubuhanuzi bw'abarundi bose nababwiye ni butatu. Ubwa mbere, Imana yambwiye yuko abarundi ibakuye mu isi, ibakuye mu bunyage, ibakuye mu buja, ibasize muri paradizo. Irambwira ngo ndababwire yuko Imana ibakuye ngo mu kuzimu, ngo mu nyuma ngo ibajanye mu gihugu cy'ubwiza, ngo c'amata n'ubuki. Imana irambwira ndababwire nta nzara izobiriyo, nta magorwa azoba ariyo, eka ngo hazoba ari umunezero
ntoshobora kuronka ingene ndababwira. Ivyo nivyo Imana yantumye, ubwo n'ubuhanuzi bwa mbere. Hanyuma Imana irambwira yuko mu minsi iheze narababwiye ko nzobazanira, Imana yambwiye ko nzogarukana Edeni. Hanyuma Imana irambwira iti erega ivyo nari narasezeraniye, ati genda ubwire abarundi ivyo nari narasezeraniye abantu Adamu na Eva ataracumura, ati mu nyuma amaze gucumura naciye ndabinyegeza. Ati rega genda ubabwire yuko ngiye kuzoca ntanga ivyo nari narasezeraniye abantu, mu nyuma uzobibashikiriza. Nagomba ndababwire mw'abantu mwe muriko muranyumviriza, ibintu vyasezeraniwe Adamu na Eva Imana yarabimbwiye, naho biri mu gihugu cy'i Burundi n'umusozi biriko, kandi yambwiye iti nze ndabigaburira abarundi bose ntaravye nkunzi. Mu nyuma ndababwire igihugu cy'i Burundi nta mukene n'umwe azoba arimwo, nta muntu n'umwe azoba agowe, eka nta marira nta maganya. Ico ni igihugu cy'i Burundi ku bazogira Imana bakahashika, kuko si bose bagiye kuzobona ico gihugu c'isezerano. Ico gihugu c'isezerano nama ndiko ndababwira buri munsi, nta munyavyaha agiye gushikayo. Mwumvise ijambo rivuga riti Imana ifoye umwami, ati kandi n'inkota vyose bidometse umuriro, kandi ngwibanguriye kwica. Aho ayo majambo muyumve, ntimwave mwimvira yuko ubwo bwiza muza kubushikamwo abanyakibi bakihari baraza kubanza gupfa. Biyumve, kandi Imana yabwiye ati nibigarura bagashira amaboko hejuru baraza kurokoka. Uko kurokoka kwabo nako sukundi. Ngomba banze nishuri ibibazo abantu bambagije. Ubuhanuzi sindabuheza, abarundi ndacyafise ubuhanuzi bubiri bwose. Ndacyafise n'ubuhanuzi bwabo hanze, ndacyafise n'ubuhanuzi bw'amahanga, ndacyafise n'ubuhanuzi bw'abasirikare sindabubabwira. Ngomba nishuri ibibazo abantu bambagije. Baravuga bati none uyu muntu afise igisirikare kingana gute? Ngo mbega hoho abantu ko bashira imbere amashuri, ngo afise amashuri angana gute? Nagomba nishure umuntu yambagije ati mfise ingabo zingana gute? Nagomba ndababwire yuko Dawidi yari umwungere, kandi ntiyari umusirikare, kandi Imana yamwigishije kugwana ubuhinga busumba nubwo abasirikare bariko baragwana. Hanyuma ikindi nagomba nishure kw'ico kijanye n'amashuri. Dawidi nyene nta mashuri yari yaragiye kwiga, mugabo nticabugiye ko atwara neza ivy'Imana ishima. Kugeza n'ubu barakubwira yuko nta mwami n'umwe aratwara nk'uko Dawidi yatwaye. Mu bantu batwaye neza, abantu bashimira wa mbere n'Imana ishima ni Dawidi, kandi nta mashuri yari yarize. Hakoze ububasha bw'Imana, n'ahandi niko bigiye kugenda. Haba mu vyo kugwana nta gisirikare twagiye kwiga, mugabo dufise ivy'Imana yatubwiye. Haba mu vyo gutwara nta mashuri menshi y'umurengera dufise, mugabo dufise ivy'Imana yatubwiye. Kabandanye ubuhanuzi. Ubuhanuzi bugira kabiri ni ku barundi bose. Imana yambwiye iti abarundi mwitegure, murime cane gose, kandi muzokwimbura cane gose, kubera nagiye kubona Imana inyereka ibihugu vy'Abarabu vyari vyabayemwo intambara nyinshi. Mu nyuma murazi ko aribo bafise ibitoro, mu nyuma inzara ica iratera mu Barabu. Nabona indya zose bakoresha mu Barabu zava mu Burundi. Abarundi nibo bagaburira Abarabu, nta ndya Abarabu nta ndya bari bafise. Nagiye kubona
indege zaza zuzuye amafaranga, amasandugu y'amafaranga, natwe twasha tubuzuriza indege, tukabuzuriza ibifungurwa. Indya zigiye kuzohora zigaburira ntuzeye Dubai yose zizohora ziva mu Burundi. Ubwo n'ubuhanuzi. Ndabandanya. Abarundi, Imana igiye yantumye ku Barundi ati genda ububakira igihugu nk'uko nabikubwiye, nk'uko nabikweretse. Igihugu cy'i Burundi ingene kigiye kuzokubakwa, ngeze ngaho n'impemu ziramperana, kubera ni ibintu byinshi cyane gose. Mu gihugu cy'i Burundi no mucyo bita mu mihana, mu ducimbiri hose hazoba hari amabarabara y'amakaburimbi. Mu gihugu cy'i Burundi turetse mu bisagara n'ahari amazu, mu murima amatara azoba ariyo, mu ntumbero y'uko abafise imirima minini bashobora guhingura n'ivyo bimbuye, babihinguriye mu mirima, amatara azobashikayo. Kuko Imana yagiye kunyereka imirima yose izoba ikikuje amatara. Imirima izobohora yibera ahantu mu matara yaka. Igihugu cyose kizoba caka, kizoba gisayangana, kizoba cyambaye ubwiza bw'Imana. Ivyo nivyo Imana yantumye mu gihugu cy'i Burundi. Sindaheza. Reka ngaruke ku buhanuzi bw'abasirikare. Abasirikare namwe nimwumva ivyo Imana iriko iravuga. Igisirikare cy'i Burundi, aho ndiko ndababwira ivyo ubwami bwatanguye. Ivyo bintu rero ndiko ndavuga si bizoba kuri CNDD-FDD, oya, ni kubwo bwami bw'Uhoraho ndiko ndababwira buzoba bwatanguye. Nababwiye yuko abasirikare mukavyifatamwo neza, iyo ntambara iraza kumara amasaha yonyene gusa izoba irangiye. Aho ni hamwe Evariste azoba yase gushira amaboko hejuru. Uko ndashira amaboko hejuru aza kuba yapfuye, kandi n'abaza kuba bari kumwe bose, abasize abantu mu buja no mu bukoroni mu gihugu cy'i Burundi bose bazoba bapfuye. Kandi mumenye yuko nababwiye yuko Uburundi bukaramuka bukize, amahoro ku isi yose azobakiza, amahoro ku isi yose azobaje. Kuko iyo izo ntambara za Kongo nababwiye ntizishobora guhera, none uno munsi Imana yasubiye kuzinyereka. Izi ntambara za Ukraine n'Uburusiya ntizishobora guhera. Noneho rero hiyongereyemwo rero n'iya Irani na Amerika. Rero mugiye kuraba rero, ngomba ndabaha ikimenyetso. Hari umuntu yasavye ati none nikora ubu buhanuzi tubwira ati ko Imana umuntu ari umuhanuzi imuhana ibimenyetso, ati ibimenyetso urabifise? Mvuge nti ego, vyinshi imbere, bimwe mwese ndabibabwira kubera biba ari ibanga ry'iwanje. Ngomba ndababwira ikimenyetso Imana yambwiye yuko igihe kizonyereka ko gishitse. Imana yambwiye yuko ico gihe mw'isi nta gitoro kizoba kihari, kizoba cabuze hose, kizoba cabuze kubera intambara. Si ibi rero ntuze Evariste Ndayishimiye yanse guhereza igitoro Abarundi, ibindi bihugu vyari bifise ibitoro. Ahandi hoho rero iyi ntambara ya Irani na Amerika biraza gutuma igitoro cyose kibura ku isi yose. Apana ubu bari bakibuze ari ubugizi bwa nabi, kiraza kubura kubera nyene intambara ziri mu ntuze ziri mu isi yose. N'ahandi urumva Imana yari yarambwiye yuko igitoro kizoba atakihari mu isi yose, ico gihe kizoba kigeze. Mu vyumva ubuhanuzi nagiye mpanura rero, aha ndiko ndashika kuri finale, kandi mwumviriza ubuhanuzi navuze uno munsi ni rubanza Imana yambwiye ngo nshira abantu. Ndasubiyemwo kugira ngo Evariste ntahava ahwera kuko yapfuye sindamurya. Nuba agashira amaboko hejuru, ntavyo gufyina bihari. Narababwiye hagati yawe na jewe tuzoraba umugabo no utari umugabo. Hanyuma jewe nagomba ndababwire yuko
nagiye kubona muri presidence Evariste Ndayishimiye nabo bari kumwe n'ingabo ziwe bariko baragira inama zo kunyica. Nagomba ndababwire yuko jewe mfise uburinzi, kandi uburinzi bw'iwanje buri mu kuboko kw'Imana. Mu bisome muri Zaburi 12, mbambe muri Zaburi 7 umurongo wa 12 niho biri. Jewe uburinzi bw'iwanje buri mu kuboko kw'Imana. Nagomba ndababwire baba yaba perezida w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye, yaba n'abakuru b'amadini bose bagombe bankoranire ko bose bakoranire ko bose uko bavuze yuko je ngo nkwiye guhwera ngo aje ngo nteje umutekano muke ngo mu gihugu cy'u Burundi, bose bagomba bakoranire ko mu nyuma bagombe bakora ivyo kunyica. Niba bishobora barabikora bose, ndabasavye bakoranire ko abapatiri, abasenyeri, abantunzeye, abapasiteri, abakuru b'abayisilamu, abayimamu n'abashehe bose, n'abakuru n'umukuru w'igihugu n'imbonerakure n'iki n'abagenerale bose mugombe mukoranire ko kibazo ciwanje. Nimwabishobora mubikore, mubishoboye munyice, kubera numva nteje umutekano muke kuvyo ndababwira, kubera ivyo ndababwira ibibarya mu matwi, kubera ndababwira ukuri mugana namwe mutinya uko kuri. Nababwiye uburinzi bw'iwanje buri mu kuboko kw'Imana. Bantumwe ivyo abantu mu minsi narababwiye, hajyane n'abakebuye ntimwumva. Nababwiye ni umuntu adatinya umuhanuzi n'Imana ntayitinya. Nagomba ndababwire mwicare mubizi, muze mubikore mubizi. Uwo ari we wese azotegura kuba yogomba kugira ngo jewe agomba kungirira nabi canke agomba kunyica, azomenye yuko urupfu rwiwe rumwegereye. Ndi uwundi muntu mw'abantu mwe, ikintu icyo aricyo cyose muriko murategura cyose kiba kiri imbere yiwanje, mba ndabibona. Kandi narababwiye ubuhanuzi ntamwe abantu mutumva. Narababwiye ni Imana kukunge ni nkunda n'ivyo yantumye hako yobura abantu bose igice cyose cy'isi cyose bagapfa bakarangira. Ndasubiyemwo, Imana hako yombura ntarashikana ivy'Imana yampaye kugira ngo nze mbwira abantu baba mw'isi, yo kwemera igice cy'isi yose, abantu bose baba kuri yose bagapfa bakarangira, mugabo je ikaguma imfise. Nuyo nikora bigira Imana ariko arababwira ubwo buhanuzi mwumva. N'umuntu adasanzwe mu vyumvuko nyene. Nagomba ndababwira umuntu wari wese karagerageza kwiyumvira ko je nohwera, ni nko kwiyumvira kwiyahura wenyine. Nimubireke nimba mutagomba urupfu. Nimwumve ivy'Imana ivuga, nimba mutagomba urupfu nimubireke. Uwumva yuko agomba kwiyahura nawe ndabigerageze, muzobibona, muzovuga muti uyu muntu, nico gituma nkora ama audio, muzovuga muti uyu muntu yari yarabivuze, kandi niho mugiye kubonera muti bwa bundi n'umuhanuzi n'ivy'ukuri. Kuko hagomba hagaragare mbega uwasaze n'utasaze ninde, uvuga ivy'ukuri n'utavuga ivy'ukuri ninde. Hagati ya jewe na mwebwe haza kuba umusazi umwe rero, kandi aza kurangira apfuye wewe rero nta kibuza rero. Ntavyo gufyina bihari, si umwanya wo gufyina. Kankomeze ubuhanuzi. Abasirikare Imana namwe yabasezeraniye isezerano, nabazoba baramaze gushika mw'ubwo bwami. Ubwo bwami buzoba bufise igisirikare gikomeye kw'isi yose, buzoba bufise igisirikare cemewe, buzoba bufise igisirikare kandi gikunzwe kw'isi yose. Sibi mugenda ngo mugiye muri Somalia, mugenda ngo mugiye muri Kongo mugiye kwica abantu b'abandi. Oya, hoho muzoja kw'isi yose. Imana yabwiye yuko muzoja, abasirikare munyumviriza, abasirikare muzoja kw'isi yose mugiye kugarura amahoro. Amahoro kw'isi yose agiye kuza kugaruka, agarukanywe n'abasirikare b'igihugu cy'u Burundi.
kandi ntimuzogenda mugiye kugwana, muzojana n'intumwa n'abahanuzi. Mu nyuma aho muzozana amahoro bazoca bababwira n'ivy'Imana igomba kugira ngo amahoro yabo babandanye bayafise. Niho rero mwumva ngo ivyuro n'ikanguro rizokwira kw'isi yose, bizojana n'abasirikare. Abasirikare nabasubiriyemwo bazoba bari kumwe n'intumwa n'abahanuzi. Mu nyuma abahanuzi bagende bigisha abo mw'ico gihugu muzoba mwagiyemwo mwarungitswemwo, babigishe amategeko y'Imana, ivy'Imana yifuza. Mu nyuma rero ibihugu bibone kuronka amahoro. Ntimuzogenda mugiye kugwana ngo mugiye kugwana nk'uko mwirwa muricana. Oya, siko bizoba bimeze, siko bizoba bimeze. Kizoba ari igisirikare buri gihugu icyo ari cyo cyose cifuzwa n'abantu bari bo bose, bavuga bati twotombora bariya abantu bagahonyora mu gihugu cyacu ngira ngo Imana yaduharira, kubera Imana igiye kwica abantu mw'isi b'abanyabyaha bose mu bihugu bitari bike. Muvyumve, nuko niko bimeze. Iyo rero ni isezerano ryahawe abasirikare. Abasirikare b'igihugu cy'i Burundi bazoba bemewe kweri, bazoba bakomeye cyane 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 cyane. Zizoba ari ingabo z'umwami, zizoba ari ingabo z'umwami w'uhoraho. Uko niko ibintu vyifashe rero ku basirikare. Ndarangije. Hanyuma mbandanye rero nsigaranye ubuhanuzi bw'intuzeye, ubuhanuzi bw'amahanga n'ubuhanuzi bw'abarundi. Abarundi ntiburahera, abarundi bari hanze. Neka n'abarundi bari indani nyene nabo nyene ndacasigaranye bumwe. Abarundi bari indani mwese muvyumve birafatanye. Abarundi bari mu gihugu n'abarundi muri hanze, mwese mwitegure. Nagiye kubona, Imana yanyeretse abantu bari mu gihugu, mbona bariko baratamba cyane gose, bariko barakira abantu bahungutse bavuye hanze. Ico gihe mu kubakira, kubera umunezero mwinshi, batamba, batwenga, abandi bakarira kubera inkumbu nyinshi cyane gose. Nabonamwo, harimo nabo nabonyemwo ngo bari bahungutse, bahunze 72, bamwe nabona bavuye muri Norvege, igihugu ca Norvege. Nababwiye bamwe batwenga, abandi barira, abandi batangara kubona basubiye gukandagira mu gihugu cy'i Burundi. Imana irantuma ku bari mu gihugu indani, irambwira iti ndababwire. Ico gihe nabona bamwe bariko bararirimba indirimbo zo guhayagiza Imana, abandi nkabona baririmba indirimbo zo gutazira. Aho rero mwiyumve, abantu musanzwe muzi indirimbo z'Imana no gutazira Imana, muriyumva mutangure gutegura indirimbo vyihuse, kuko birihuse bino bintu. Imana irambwira mu nyuma, kandi nagiye kubona batamba intambo. Bamwe batamba iz'Imana, urumva indirimbo z'Imana n'izo gutazira, abandi nabo batamba imvyino nyene z'igihugu. Imana yongera gusura kuntuma ku bantuzeye, ku bavuzi b'ingoma. Imana yahereye ku bakani. Oya, Imana yahereye ku ntuzeye, ku banyagishora, ngo nimwe mwavugiriza ingoma umwami. Imana irambwira iti n'ubu ibihe birisubirije, ngo nimwitegure. Aba kabiri Imana yantumye kubaramba bo mu Musave, ngo nimwe mwahora muvugiriza umwami, ngo nimwitegure birisubirije. Imana yongera gusaba kuntuma ku bakani b'Imakebuko,
namwe kandi nimwe mwaramuvuza ingoma kama kuva kera, nimusubire namwe kandi ngo mushire ku murisho. Kandi Imana yambwiye ndababwire ubwoko bw'intambo zose, abatamba ubusimbo, ubudemera, eka umutsibo, eka intara zarizo zose, ubwoko bw'intambo zose zo mu gihugu c'u Burundi z'akaranga k'u Burundi, ngo bongere bazitambe. Kuri uwo munsi nabona bose bariko baratamba, bariko barakira impunzi ziriko ziratahuka ziva mu bihugu vyose. Ico gihe indege zanyuragirikirana nka kurya inswa ziriko ziraguruka ziguruka, zimwe zagwa zishikana, izindi zikagwa zigenda kuzana abandi. Niko vyagenda. Imana irambwira mbwira abarundi bose bari hanze, mwitegure bose, nta murundi numwe agiye gusigara hanze, numwe. Ndasubiyemwo abarundi mwese muri hanze, mwitegure, nta murundi numwe ndasubiyemwo agiye gusigara hanze. Mwese mugiza kuba mwataje mu gihugu c'ubwiza. Noneho Imana yambwiye ngo ndababwire ati abantu bababwiye ko ngo abavuzi b'ibinyoma ngo babakuru b'amadini ngo bababwiye ko abantu ngo bazoja mw'ijuru, ati nta rindi juru rigiye kuzobaho, nico gihugu c'i Burundi, niho abantu bose bagiye kuzotaha, niwo mugwa mukuru w'amahoro, niyo Yerusalemu nshasha, niyo Siyoni y'Imana. Nzobereka, nasubiyemo ibintu naba ariko ndabibabwira iminsi yose, nzobereka umusozi Siyoni aho uri, nzobereka ahazokubakwa ingoro y'Imana, nzobereka Yerusalemu aho iri, nzobereka na Isirayeli iyo ariyo. Ivyo bintu vyose Imana yarabimpaye, ndazi aho biri. Za nzu zivugwa muri Bibiliya, Imana yambwiye ngomba nishure ca kibazo ca wa muntu babajije mbwa atari jewe. Umupatiri mu kiganiro yakoresha mu vyo yariko aravuga mu gihe abadede bari mu gikorane, sinzi nimba ari muri ino ndwi iheze, yabajije ati mbega iyo mbona kazoza 2040 mudusezeranira iki twege bato bato? Ati ko hasigaye imyaka 14 gusa. Ati none natwe tuzoronka iki? Ati none turindira iki? Iyo nyishu uwo wayibajije nta nyishu afise. Imana yambwiye ndabikwishura nyakubahwa patiri, nubwo jewe atari je ico kibazo nakibajijwe, nagomba nishura abarundi bitege. Yabajije ati none twega abantu bato bato tuzoronka iki? Eka jewe nishura ivy'Imana yantumye. Iyi myaka 2026 na 2027 azoba ari imyaka itoroshe, azoba ari imyaka y'amarira, kubera hazopfamwa abantu benshi mwari muzi batari bake, harimo n'indongozi n'abakuru b'amadini batari bake. Uwari we wese azogarariza ntiyumve ivy'Imana iriko iravuga, uwo wese mu musezere azoba azopfa muri iyi myaka 2026 na 2027. Rero ikibazo uyu mupatiri yabajije, muhava mubaza muti none yemera n'ivyo abapatiri kandi abahakana? Ego, naravuze yuko mu bapatiri hazovayo abakozi b'Imana, harimwo imvuga kuri. Ndavuga mu bapastori hazovayo abakozi b'Imana. Eka ndavuga no mu bakozi b'Abayisilamu hazovayo abakozi b'Imana. Ndavuga nti amadini yose Imana yaranyeretse agiye kuvamwo abakozi b'Imana. Muvyumve ntibave mwumva yuko ndabemera, harimwo abakozi bitari ivyo n'abandi bakora ivy'Imana igomba, canke bisanze bari mu bintu bitagororotse, mugabo bari bazi ko bagiye mu byo gukorera Imana. Sova ngo ntibarimwo, barimo ndabemera, mugabo ni bakeyi. Ni bakeyi abo bantu. Rero Imana izobarobanura. Rero mu bibazo yabajije ati mbega none twe abantu bato bato tuzoronka iki? Nagomba nishura abantu bato bato, mwumve ivyo umuntu azoronka. Muzoronka amahoro, muzoronka isezerano mwasezeraniwe, mugiye kuba mu gihugu c'amata n'ubuki, nta maganya, nta marira, kandi nta mukene mw'ico gihugu c'i Burundi azosubira kubamwo.
kubera iki? Imana yambwiye yuko nze fata ivy'Imana yasezeraniye abantu vyose ndabigaburira abantu. Ivyo ni vy'Imana yantumye. Inyishu kandi ivyo kwiyumvira ngo bizoba muri 2040, oya, 2028 tuzoba twinjiye mu munezero, ubuhanuzi bwose bwahanuwe mu gihugu cy'i Burundi tuzoba turenganye impfu n'amarira. Hanyuma muri 2028 tuzoba dutanguye kubaka ya mazu maremare mwumva yahanuwe ku gihugu cy'i Burundi, kandi ibisagara byose bizotangura kubakirwa rimwe. Nababwiye hazoba harimo ibisagara 5 bikomakomeye mw'abantu mwe. Hazoba harimo ibibuga 6 vy'indege vya mpuzamakungu vyakira indege zimwe zakaruhariwe. Ikirenze ko kubera dafise amazi, twege ibintu vyinshi duzokoresha inzira yo mu kirere, bizoba vyihuse gusumba abandi bantu bose. Ibintu tubikeneye n'indwi imwe gusa, kubigenda kubizana no kubipakira mu umunsi umwe, iminsi 2 bikaba bishitse, ntavyo kumara amezi n'amezi. Oya, tuzokoresha indege zose zinini zose zoba zikorera Uburundi zose. Ubwo n'ubuhanuzi. Hanyuma rero abantu bari hanze mwitegure, umwanya wo gutaha urageze. Kandi naba ndiko ndabibabwira mu kibaza ngo no gufyinata, rindira murabe izi ntambara za Irani na Amerika, muze murabe ivyo bizokora. Mwibuke ko nababwiye yuko Europe izova kwikarata, bazoyifuta yose. Hanyuma ikipande ca Amerika cyose bazogiturira, mu nyuma Canada na Australia bizotegwamwo n'inzara ku rugero rw'uko abantu bose bagenda bahunga. Mwitegure rero, abagiye n'imodoka muzogaruka n'imodoka, abagiye n'ubwato muzogaruka n'ubwato, abagiye n'indege muzogaruka n'indege, abagiye n'ipikipiki muzogaruka n'ipikipiki, abagiye n'ikinga muzogaruka n'ikinga, abagiye n'amaguru muzogaruka n'amaguru, kandi mwese muzogaruka muhunga. Ubwo n'ubuhanuzi. Reka mvuga ubuhanuzi bwa nyuma ku mahanga. Nababwiye yuko Abarabu indya zigiye kuzobagaburira zizova mu gihugu cy'i Burundi kubera inzara igiye gutera kubera zino ntambara. Hanyuma nagiye kubona bimwe bavuga ngo umugwa mukuru w'amahoro, Yerusalemu. Abantu bose na cyane cyane nabona arabakukuruke, abantu batunze amafaranga menshi. Isi nabona yabuzemwo amahoro, isi nabona yabayemwo ibintu nyene biteye ubwoba, isi nabona abantu benshi bapfuye. Mu nyuma amahera mu mabanki yaciye asigara ari menshi, ntiyari afise beneyo. Mu nyuma nagiye kubona abantu bari bameze nk'abatama n'abatamakazi. Nabona imeri ipakiye ubwato bwuzuye amafaranga, kandi nkumva bavuga ngo tugiye ku mugwa mukuru w'amahoro. Ico gihe nagiye kubabona bashitse, bazanye ubutunzi mu gihugu cy'i Burundi. Nitegereje hamwe nabona umenga n'abazungu, ari naho nkabona umenga n'abashinwa. Bazanye amafaranga, igihugu cy'i Burundi cagize ubutunzi ku rugero rumwe nto kushobora kurongenda basigurira, kandi bari babuze amahoro. Mu nyuma bashitse mu gihugu cy'i Burundi, nagiye kubona banezerewe cyane gose, bahimbawe nyene kweri, bashima Imana. Ivyo nivyo bigiye kuba ku gihugu cy'i Burundi. Vy'Imana yambwiye vyanditse, muze kubiraba muri ntuzeye. Zaburi 7, muhere ku murongo wa 3 mugeze ku murongo wa 5. Muce mubandanya Zaburi 7 nyene.
muhere ku murongo wa 9 mugeze ku murongo wa 13. Ayo niyo majambo nahawe. Namaze amasaha menshi cyane gose ndi mwiyerekwa, navuyeyo nanje mvuga nti ego Imana irangendereye kabisa, nshima Imana. Kandi ibi bintu ni ibintu bigiye kuba mu mwanya uwo ari wo wose, mu mwanya uwo ari wo wose, kuko Imana yambwiye yuko bigiye kuza giturumbuka ata muntu n'umwe yari avyiteze. Ibi bintu rero muvyitege abarundi mwese, mumenyereye musuzugura, ndabahereza ibintu vyinshi vyanditse bitari bike, babe vyavuzwe n'abahanuzi abandi, mwumvirize mutiranye n'ubuhanuzi ndababwiye, mwumvirize igihe aho kigeze, mumenye umwe wese amenye ico afata. Ntimuze muvuge ngo ntimwaburiwe, mugira Imana n'amafaranga, murakoze, mwarahezagiwe. Amen.